Uyu munsi nje kubabwira ukuntu abagabo ari abana beza, abagabo ari abamarayika Imana yashize ngaha kw'isi. Mvuze abagabo mwumve ko n'abahungu barimwo. Abagabo, abahungu n'abamarayika Imana yadushiriyeho ngaha kw'isi. Hama mbahaye ikaze kuri channel ya Kuryosha Show TV. Nizere ko muri amahoro kandi mumeze neza aho muherereye hose. Nkuko bisanzwe muri kumwe na Nimbona Irene asanzwe abategurira ibijanye n'ingo n'imiryango. Rero nkabasaba mukore subscribe canke sabone bivana na telefone yawe. Telefone yawe yanditse ko sabone fyonda hajya kuri sabone, yanditse ko subscribe fyonda hajya kuri subscribe, kandi ntagwa nkuru urimo ndazi ko mutankana. Rero umugihe uburiko urumviriza bino biganiro utarafyonda iyo sabone canke subscribe yifyonde, kuko nta kintu kinini uzoba uhomvye, ntaco uzoba uhomvye. Ntugire umutima w'inzigo yo gufyonda iyo sabone canke subscribe, yifyonde ntaco uzoba uhomvye, kandi uzocuza uraronka ibiganiro buri munsi kandi bikubaka. Rero fyonda subscribe na sabone na comment na like kugira ngo ibiganiro bizoze bibashikira buri munsi. Uyu munsi rero nabateguriye ikiganiro c'abagabo. Abagabo, abahungu n'abana beza jewe ndabubaha ndabubaha kandi cyane. Abagabo n'abamarayika Imana yishiriyeho ngaha kw'isi, kandi na Bibiliya irabisigura. Soma mu itanguriro Imana yatangiye kurema umugabo, ntabwo yatangiriye ku mugore, kuko umugore n'urubavu rw'umugabo. Niyo mpamvu dukwiye kububahiriza, kuko twebwe abagore c'abakobwa, mvuze abagore mvuze abagonzi bavuze n'abakobwa, abagore abadamu bava mu rubavu rw'umuhungu. Niyo mpamvu rero tukwiye kubaha umutumbatumba wose. Urubavu rumwe rwubaha izindi mbavu zose, rwubahe umutwe w'urugo. Ico ni cambere. Ikigira kabiri naho no mu guharura. No mu guharura muri Bibiliya birabivuga. Baharura abagabo, ntiyago bigira baharura abagore. Niyo mpamvu rero nk'abakobwa canke abadamu dukwiye kubitahura. Baharura abagabo. Ico cyo turakwiye kukibubahira, kuko bari respect cyane. Dufatiye n'akarero kubu kabantu bashiye ku ntebe y'ishuri, ku bantu biga, uzorabe kujya kuntu bavuga ngo je tia ira muca mubibona nuzave irizo. Uzorabe kenshi kuri ere bayikoresha ku bakobwa gusa, iri bakayikoresha ku bahungu gusa. Rero iyo dufate nkuko twavyigishijwe, iyo ari abagore 1000 nta karoro ntanze ce bakarenga canke ijana canke bangahe, bakaca bashiramo agahungu kavutse ubwo nyene, bavuga iri ntibavuga ere, kandi ari abagore 1000 nako gahungu kamwe bavuga iri. Ivyo vyonyene byose twego bakobwa tubiravye, uno munsi nashimikiye kuza turubaha abahungu, abagabo, kuza turabubahiriza uko bateye, uko baremwe tukwiye kububahiriza, kuko nabo kubahwa. Ikigira gatatu, uko bubatse, uko umuhungu yubatse mu buzima bwiwe. Umuhungu agira ingufu nyinshi. Uko wowe uri kose umuhungu canke umugabo amaze gukura, atari babane ngira ngo babakobwa usanga baritoje karate, burya ntiwogwana n'umuhungu ngo umuneshe. Bagira ingufu nyinshi kandi ntitwobigereranya, kubera dufate nk'ibikorwa bakora byonyene bitwara ingufu nyinshi. Burya ugiye kwigereranya umuhungu canke umupapa, umwigereranye mu vyakora, mu nguvu atakaza, wosanga wowe warasandavye, umudamu yarasandavye. Uko bubatse rero bafise inguvu nyinshi. Ikigira kane, uko biyumvira, bariyumvira vyimbitse. Uzosanga umugabo kenshi iyo yiryamiye ari mu rugo, hajya mwijoro ukibaza ngo arasinziriye, kumbe ari mu vyiyumviro. Uko biyumvira ni babandi usanga n'abafilozofe, n'abapsikologe, bafise ivyiyumviro by'ubuzima vya kazoza byo kuvuga ati reka dutegure niyumvire uburyo nzobaho, uburyo nzobeshaho umuryango, uburyo
mu misi nkiri kw'isi bariyumvira cyane nayo abadamu bo ni babane tuvuga nti jewe ndose ico ndya nkaronka ico nambara nkaronka ico nisiga nkaronka kandi ukanavyumvira ivyo ntuzi niyo bizova ntuzi ngo bizogenda kugira ivyo bintu bironke ariko wa mupapa ariyumva akavuga ati mbega umudamu wanje azokura hehe ivyo yisiga ivyo yambara ivyo afungura abana bizogenda gute ivyo vyose abagabo mwubahwe ikigira gatandatu ikigira gatanu ivyo bakora ivyo abagabo bakora dukwiriye kububahira ni babandi nibo bakoze indege nibo bakoze imiduga nibo bakora mu mashine yose mubona nibo bakora mu bintu by'amasosiyete mu mahinguriro hehe byose ibyo byose atari ubungubu iterambere ryo baryaraje bakavuga ati reka bavange ibi nibi nawe ubundi hoho nuko iterambere rigenda riza nubwo biruko mu ivyo byose ndiko ndavuga hari abadamu bake kubyo bakora rero hariho ibyo byose mu ntumbe zose ndiko ndavuga dukwiye kubaha abagabo abapapa dukwiye kububaha ikigira gatandatu kwitaho baritaho abantu baritaho igitsina gore nabo nyine bakiyitaho barabanza bakiyitaho bahagira gute bakitaho n'umudamu wacu umufasha wabo cyangwa bakitaho umuryango wabo abana babo kwiyitaho ni babandi baguma bitwararika kazoza kiwe kazoza k'umuryango kazoza ibaze umupapa cyangwa umugabo cyangwa umuhungu kuko nabonye barakundana umupapa urashobora no kumuvuruga abadamu nyine baravurugana nyene mugani uko babivuze ngo abagore ngo baragora bavuye muri vuga kugora umugabo kamuvuruga neza mu Kirundi wamuvuruga n'ubundi akava ngaha agenda ku kazi n'ubundi akagenda gukorera umuryango ntahita bivamo akitaho umujya avuga ati naho umudamu no munsi bitagenze neza yamvuruze irifoko ngenda nkakora kugira ngo umuryango ndawiteho abana banje ndabiteho kuko nabana bamvuyemo ushaka umuvuruge ushaka ugire gute azogumana ya respect yo gukora kugira yiteho umuryango wiwe kugigira indwi mu gukorera igihugu baritanga cyane n'abantu bitanga mu gukorera kuva na kera na Bibiliya bivuga baraja ku rugamba nta mugore yaja ku rugamba muri Bibiliya ndumva ngo umugore ngaragiye ku rugamba bya bindi by'abami ibiki ngaragiye ku rugamba oya baritaho igihugu cyako avuga ati katukigwanirire bakitaho bagwanira ya miryango yabo kugira ntihagire intambamye zishobora kubashikira bagukora igihugu kenshi ubu ngo batarahiterambere ryaje aho badamu nawe yibonye basigaye baba president bakaba bashikiranganje nuko iterambere ryaje mugabo guhera kera muri Bibiliya abagabo nibo bafata akabanza kimbere niyo mpamvu rero abagabo abahungu dukwiye kububaha kuko ni nk'abamarayika ni nk'abarinzi Imana yashize ngaha kw'isi umunani barakundana cyane abagabo barakundana pe kuko n'ijambo ry'Imana rirabivuga bagabo kunda abagore banyu nkuko mwikunda icambye gusa barikunda abagabo cyangwa abahungu barikunda bakiyitaho bakikunda mugabo ijambo ry'Imana ryabaciye ribabwira ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko mwikunda rero abagabo nukuri tobabeshera pe Juharura umugabo ashobora umusore amaze gukura yiyumviye ati reka nje kurondera umukobwa iwabo akamusanga iwabo agakora bya bindi byose akamukwa akatanga za miliyoni zose basaba nkuko menga ubugiye kugura inka canke ikivi akemera akazitanga akemera akakuzana akemera kitanga kuvuga ati jewe nzokugaburira
kuva ubu ni jewe ndakwisinye ubu ndakubereye umuvyeyi twari dukwiye kubita ati kari ba papa bacu ko ni ba papa bacu kuko agukuye muhiri wanyu wari umaze imyaka 18 cyangwa 20 cyangwa 40 agiye kugutunga ubundi buzima bwawe bwose gushika aho uzopfira niyo mpamvu rero dukwiye kugira gute kububaha tukabubahiriza abagabo barakundana pe waragiye ugasanga ahantu hari umupapa kamubwira ati nukuri mfasha kino kintu ndaburaniwe ndagize iki nta kwirengagiza ukwirengagije nawe nuko atakintu na kimwe bafise abagabo barakundana kandi nubu uriko arumviriza kino kiganiro abandanye mu mutima nyene w'urukundo awubandanye umupapa ariko arumviriza kino kiganiro atarakanda subscribe yanciye nisabiramwo atarakanda subscribe arabe neza ko yoba atarayikanda arabe atarakanda sabone bana telefone yiwe ayikande ndamusabye please ndaciye bugufi umuntu atarakanda kandi ariko arumviriza kino kiganiro ahanga hari ibiganiro biryoshe kandi byubaka umuntu yatarakanda subscribe cyangwa sabone ayikande kugira ngo azoze araharonkera ubumenyi bwinshi canke ibiganiro byiza bishobora kumubaka mu rugo rwiwe. Icicenda n'abanyamahoro. Abagabo n'abanyamahoro. N'abanyamahoro kandi cyane. Umugabo iyo mwumvikana wa mudamu iyo umugabo mwumvikana ntumuteshe umutwe. Oya. Abagabo ntibakunda abantu babatesha umutwe ntibakunda abagore babatesha umutwe. Iyo umugabo iyo mwumvikana utamutesha umutwe akubera kamarayika pe akubera kamarayika Imana yaguhaye. Abagore ntibakunda abantu babatesha umutwe. Umugabo utamukontorora kumukontrola mvuge mu gifaransa umugabo utamukontorora ukamwubaha mwibera mu mahoro. Umugabo utamukontorora ukamwubaha kumukontorora naje ndiko ndavuga sibindi ni hahandi ushobora kumukontorora waraba muri telefone yiwe urazi ko amatelefone y'ubu menshi agiye kurusambura. Umugabo kaba yibereye guhangayika kwa kundi akavuga ati hama yataho kabura mu controller muri telefone umusubira ibiki nibiki ndazi hamucamo bitabo ibyo nashatse kuvuga. Umugabo rero uyuta mu controller ukamwubaha akubera umwana mwiza akubera kamarayika ndiko ndavuga Imana yashize nga mubana mu mahoro nta ngwaye mwigira mugiranira. Icumi ntibitwararika iby'umubiri cyane. Iby'umubiri ngo ni babandi abakobwa nibo uzosanga yakubise ka makeup yasukishije urabona nkuko ukishira kibi nibi makeup nibindi kwambara neza biki. Abagabo iby'umubiri kubitwararika hari umugabo bwati jewe ndinze nganuko ntazi kwisiga amavuta nja muri douche nkoga navayo nkihanagura amazi nkambara nkegera. Rero iby'umubiri kuvuga ngo makeup biki ntubabwire ibintu byo kwishimira umubiri cyangwa kumva uko menga ntubabarire. N'abana beza abamarayika Imana yaduhaye muga ntimumve rero bose mvuze uko ngo urumva ngo abadamu nabo nabataye ngo sinabavuze ko ibyo byose ndiko ndavuga tumenye neza yuko aba bagabo nyene ibi byiza byose ndiko ndavuga babyawe n'abagore. Abagore nibo bababyaye nabonye mukwiye kububaha kandi cyane kuko umugabo wese ava mu mugore kuko yarabyawe. Mirubuka kuko na Yesu ugaze ngaha kwisi kuba mwemera yuko yaciye hehe muri Mariya. Abadamu nabonye bakwiye kubahwa nubwo ndiko mvuga ibintu byose n'abadamu bakwiye kubahwa kuko nibo babyaye aba bose nibo babyaye bino bihangange nibo babyara ututumarayika twose Imana yashize ngaha kwisi. Rero ntimumve uko menga n'abadamu nabataye nabonye nzobagirira ikiganiro cabo naco nyene ukungende ukwiye kubahiriza kuko nabonyene
barakenewe kuko Imana yaturemye, Imana yaremye umugabo hamikuramo umugore mu rubavu rwayo kugira bafashanye, nabo nyene barakenewe. Ndabashimira cyane rero kubakurikirana ibiganiro byanje. Nabasavye nukuri uwo ageze kuri kino kigana hangezeje atarakanda subscribe nukuri yorosha umutima ayikande, kubera ntaca azobahombye ahubwo azoba yungutse, kubera duhora akurikiranira bino biganiro hagufi. Agize aje kuri YouTube azobona notification y'ikiganiro mba nashize ko mu gihe aba yafyonze sabone canke subscribe. Ndabashimira cyane rero umaze gukanda subscribe, ndamushimira cyane. Utarakanda nawe ayikande. Mugubwe neza aho muherereye hose.